Ntawumenya Evariste nkaba arije ndongoye ino projet yitwa Eden Business Center, la pépinière des entrepreneurs. Eden Business Center, la pépinière des entrepreneurs, ni umugambi twebwe twatanguje mugo byabanje kuba mu ciyumviro twiyumvira mbega ni gute umuntu ashobora kuronka gutangura iprojet hanyuma ukaronka abakozi babizi babishoboye bashobotse. Nico gituma twayise Eden, ni kuvuga ahantu ni nk'ituta, ahantu uvukishiriza ikintu kigakura kikazana ivyamwa. Rero umuntu atangura atacazi mugabo twebwe tukamwigisha gushikaho atinda akamenya ibintu hanyuma agashobora gutanga umusaruro akerekana umwimbu, kandi ntibigarukira ngaho. Igituma twavuze ko ari pépinière des entrepreneurs canke ituta ry'abantu bashobora kwiyemeza imirimo. Rero iyo pépinière des entrepreneurs ni kuvuga naho bari turahigishiriza hanyuma tukatanga akazi hanyuma tukaronka ico dufungura, bigatunga nabo bantu baba bariko barakora nabo nyene bakaronka ikishobora kubafasha. Rero muri iyi societe yacu canke iyi projet yacu ahanini turashimikira ku guteza imbere urugwaruka rw'iwacu. Urabona hariho nk'abaheza amashuri nibaronka amanota yo guca abajana muri kaminuza, kenshi ugasanga bagiye mu bushomeri. Twebwe rero tubafasha kugira ngo bace baronka ikintu kibafasha kuba kirababeshaho. Hariho abatanguye ngaha batanguranye natwe bashoboye kuronka uburyo bwo kuronka kaminervale bakabandanya enseignement supérieur za kaminuza. N'aba bari ngaha benshi barahejeje ama-humanité générale y'ama-section ya langue, hariho n'abahejeje za lettres mugo kubera ama-examen d'état benshi abarungika muri chômage canke iza mu poste fondamental ugasanga bahejeje bagiye en débandade. Twebwe kugira ngo tubafashe duca tubarekipera tukabigisha hanyuma bakaba baronka occupation, bakaba barifasha mu kurindira yuko bashobora kwamurasa ubundi buzima. Twebwe muri Eden Business Center dukora nk'uruganda nk'uko mwabibonye. Murabona turahingura mugabo n'uruganda rwerekeye cyane cyane ivyambagwa. Hari ibyo duhingura mu nyuzi dukoresheje izi mashini mwabonye, hari n'ibindi dukoresha intoke mwene tujya dutambara twugushariza muri salon byo bita renaperon, nazo turazikora tutarinze gukoresha izi mashini. Mugabo ahanini twebwe twisunze kugira ngo dukore igikorwa ciza kandi kinyaruka. Aha turashobora gukora umwe muri aba arashobora gukora nk'imipira 3 ku munsi y'abantu bakuze cyangwa gakora ibishora 3 bene bya bindi mwabonye by'ama-echarpe, nk'izi nkofero arashobora gukora izishika 30 tukofero tw'abana, iz'abakozi arashobora gukora 20, uduhuzu tw'abana batoya arashobora gukora 2 canke 3 complet, kuvuga agakofero, agapira, agapantaro, udujejeti arashobora kwambika abana 3 baba bebe ku munsi, arashobora kwambika abantu bakuze 3 ku munsi. Turakorana ya mipira abantu bakoresha gukoresha ku uniforme, turamaze kwambika amashuri atari make. Rero twebwe ihangiro bwa mbere ni ukwerekana ko natwebwe abarundi dushoboye kugira ngo dukundishe abarundi iby'iwacu, kuko abantu benshi barahurumbira ibintu bivuye mu mahanga. Ariko natwe ubu turiko turerekana yuko mu Burundi hariho abantu bashoboye kandi uwo ari we wese afise icyo amaze, afise icyo ashoboye. Rero tuvuga ko ata muntu umwe yokwikengera, nico gituma mu ntumbero yacu tugomba kwerekana yuko umuntu wese akuye amaboko mu mpuzo agakora yoteza imbere igihugu ciwe, abanje bihereye mu muryango akiteza imbere agateza imbere igihugu ciwe. Hanyuma mu byo dukora
turerekana ishusho y'Uburundi, ubu turakora imipira yerekana amabara y'igihugu, hamwe n'umunyamahanga aje hano iwacu abonye wambaye umupira ashobora kuvuga ati ibintu ko bisa n'idarapo y'igihugu cy'u Burundi. Rero ibyo turabikora kandi turabishimikirako. Hanyuma kenshi turakunze hari abantu badusaba ko tubandikira ko ibintu iyo twakoze umupira turashobora kwandika ko ibyivugo bijanye n'intumbero ya leta y'u Burundi gukundisha igihugu cacu. Harabo iyo twumvise nka mwebwe muvuga ngo Burundi bwiza, hari igihe twebwe natwe tuvuga tureka twandike akantu kerekana yuko turi mu gihugu ciza c'u Burundi. Muravye nka hariya murabona hari imipira twakoze igira ikuranya amafoto, abazungu baje ngaha batugendeye tuca tubambika imipira y'iwacu n'idarapo ry'u Burundi, turavuga ati Uburundi ni igihugu ciza. Tugerageza kwerekana akaranga k'igihugu cacu. Muri runo ruganda rwacu hariho abari ngaha bariko barakora uno munsi, ariko hari n'abandi batari ngaha bivanye n'ubu buryo bw'imashini dufise. Turacafise nkeyi, dufise imashini 5 gusa, ni ukuvuga iyo aba bahejeje gukora kuri izi mashini hari abandi baca baja guteranya n'intoke nk'uko mwabibonye, ariko hari n'abandi batari ngaha bivanye n'ibikorwa twaronse. Iyo turonse ibikorwa byinshi baca baza ari benshi. Hari abo twigishije rero, hariho mbere turafise n'abandi bagiye gukora utwabo kuko nabo turabarungika. Iyo umuntu aronse uburyo bwo kwigurira nk'akamashini turamufasha kwiyestara, akagenda kwiyestara ahandi. Ko Bingozi turafise umuntu yahejeje ngaha amaze gutanguza akantu kiwe nawe yakoze. Rero abo bose turafata mugongo uko dushoboye. Rero igitigiri nk'abo turi kumwe ubu n'abantu 10 baza bagakora kuva ku wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu. Iyo turinze tumurungika, ubwa mbere nuko tuba tubona yuko mu bijanye n'ubumenyi byose abinonosoye abizi, amaze hamwe umuntu amubonye ico mutumye cyose ashobora kuvuga ati iki ndagikora kandi mu mwanya mwiza. Kuko twebwe tukoresha dukurikirana cyane ikintu kijanye n'umwanya, tukajana n'ubwiza bw'ikintu twakoze, tukajana nuko umuntu adatakaza isango yahanye n'umuntu. Rero ibyo byose tumaze kubona ko uwo muntu abizi, turashobora kumubwira ati wowe genda, turabona yuko atakibazo uzogirana n'abakiriya, kuko turirinda cyane yuko umuntu ataba umwizigirwa muri bino bintu byacu. Kuko umuntu agutumye, murazi bakunze kuvuga ngo abafundi ngo ni ba maronete ngo nababeshi. Tugerageza rero kugira ngo ntazoba umuntu yavuye iwacu azokwitwa umubeshwa natwe abadutukishije. Ni ukuvuga uwo turungitse twabonye ko ubumenyi avuze buhagije n'ibikoresho bimeze neza, hanyuma rero tugaca tuvuga ati wowe ntacu urashobora kugenda. Kandi abakubera iminsi tuba tumaranye tugenda tubaha impanuro kugira ngo hazoja hose azogume ari umwizigirwa. Ikintu ca mbere abifuza kuza kwiga ngaha babake bosabwa canke basabwa, ubwa mbere ho n'uburyo kuri twebwe, kuko kugira tubigishe biradutwara uburyo. Ica mbere novuga nuko nk'abamubona ngaha arahaza kuva mu gatondo agataha ku mugoroba, abakeneye gufungura. Hanyuma turakenera ibikoresho, izi nyuzi, turakenera gusanura izi mashini iyo zigize akabazo. Rero ibyo byose turabyisunga. Hari igihe rero tugize nk'Imana tukaronka nk'umuntu afata mu mugongo ugwaruka, akavuga ati ndashobora gutanga uburyo bwo kubigisha abo. Urumva twebwe ntaco duheza ngo dusabe, abaje bose turabakira, kuko urumva abo bantu baca badufashisha uburyo bakadufata mu mugongo, natwe tugatanga ubumenyi. Mugabe iyo umuntu aje ku giti ciwe ashatse kuvyiga, birumvikana yuko twe duca duharurira kuri ico kintu, tukaraba ingene tuzomufungurira, tukaraba iminsi azomara, kuko twebwe nk'umuntu kugira ngo avyige abinonosore neza biramufata nibura
amezi 3 iyo yize neza. Iyo baje ari benshi rero bica bitwara umwanya munini, mugabo baje ari bake bitwara umwanya mutoyi kuko tuca turaba umwanya amara ku mashini. Umwanya amaze ku mashini rero nivyo bimutuma abimenya vuba. Iyo bayikoraniye ko ari benshi bica bigorana, nico bituma bica bitwara umwanya muremure. Rero mu kubiharura tubiharura turavye ico gihe. Kenshi turakira abazanywe n'ishira hamwe kuko uwo muntu ntaheza ngo avunike ko kenshi baza abashomeri nta mafaranga baba bafise. Mugabo nk'aba bari ngaha hari habaje ataco barishe kandi nka bose baje atakintu barishe, no kuvuga ko twari ko turondera ya main d'œuvre babakozi byasaba ko tubanza kubigisha kugira ngo turonke abazodufasha akazi. Yego rero mwigeze kutubaza ingene twatanguye. Mu gutangura je nkibibona ngitongiro ico cyumviro naciye ndungika umwana wanje kuja kuvyiga hanze i Kampala, aragenda aravyiga nawe yaraje humanite, ndaraba kugira ndamurihire amafaranga yo muri kaminuza, ncambona yuko vyoba vyiza ayo mahera banje kuyashira muri ubumenyi, hanyuma araza arigisha nawe caraza yigisha abandi, abayigishije rero nibo baba twaciye dukoresha nawe caragenda kwiga. Ubu rero nta kibazo c'abakozi dufise, mugo twifuza yuko mu kwagura runo ruganda rwacu twifuza ko twoguma twigisha benshi, kandi igihe hose turonse uburyo duca twigisha abandi. Rero si ukuvuga ngo twigisha abaje bafise uburyo gusa, n'abadafise uburyo turabigisha. Iyo turonse uburyo kugira ngo ashobore kuja ku mashini nk'uwo yabisabye duca tumuhamagara umwanya wabonetse ngo ino wige. Twebwe mu bisanzwe turacabikora ku gatwe kacu. Mugabo hari ishirahamwe rimwe rimaze kudufata mu mugongo mu kuturungikira abo twigisha, baraduhaye abana 200 kandi abo twarabigishije bose barahejeje, kandi muri abo bamwe bari ngaha ariko abandi ntibazanye n'ishirahamwe basanzwe bamaze gukora. Kandi ikindi ciza abamaze kwiga bakamenya baca badufasha kwigisha abandi. Nk'aba harimo abamaze kubimenya cyane, iyo tumuhaye wundi timwigishe nta ngorane ntoyi ihaba. Rero nkuko nabivuze turonse abadufata mu mugongo twebwe biratworohera. Iyo atabadufashe mu mugongo urumva duca twigisha bake kubera uburyo buke. Intamamyi zacu za mbere nuko benshi bakunda kutubwira yuko imipira yacu dukora irenge ubushobozi bw'abarundi, kandi n'ibyo natwe turabibona kubera izi nyuzi ziva hanze. No kuvuga igiciro nka twebwe kugira dushinga igiciro bivana n'inyuzi zagiye ku mupira. Uyu uravye ubushobozi bw'abantu cyo no kwita pouvoir d'achat, ucu usanga ubwo bushobozi si benshi baburonga. Mugabo intama ya mbere nuko turaronka neza ingene dushobora gushora hanze. Ivyo rero turavyifuza. Hari n'ibindi duhora dusabwa nk'ibintu vya droit de la propriété intellectuelle ou industrielle, sinzi bavyita droit de la propriété industrielle. Iyo ntiturayironka, mugo twifuza kuzoyironka kuko umenga hariho uburyo bisaba muri za ministère du commerce kugira ngo ushobore kuyironka. Rero turifuza cyane kugira ngo turonke marché sur l'extérieur, kuko tubona ko vyodufasha dukoze n'umupira ugasohoka n'aba bantu baca bahembwa neza. Ariko n'iyindi ntambamyi nuko ngaha mu Burundi wacu nk'ibigo vy'amashuri ntibirijukira cyane kwambika abanyeshuri babi, kuko bavuga bashima twa dupira tuva hanze, ariko natwo mugira goje kura usanga ntidufise karite nziza. Iyo ni intambamyi kubera yuko iyo faible pouvoir d'achat ituma amashuri atadushorera cyane. Mugabo turifuza hamwe nka leta yogira reglementation, no kuvuga yuko bakavuga ati mu mashuri ase neza yambare neza. Twebwe ico twoca tugira twoca dukorera ivyo bigo vy'amashuri tukazikorera informe ku buryo mu mashuri yose ahugiye unabona ati irya mishuri yifashe kandi birashoboka. Twifuza rero ko hoba sensibilisation kugira ngo amashuri ashobore kudushorera
kandi tubitanga ku giciro kitavuna, nubwo navuze yuko ibiciro byacu ibintu byacu bimeze nk'ibizimvye gatoyi, mugabo twifuza ko turose uburyo n'igiciro gica kigabanuka. Hanyuma turose nk'uburyo bwo kugwiza amamashini, babajene bace baza ari benshi bagakora bamwe twigishije bose, tugaca dukora vyinshi gusumba, hanyuma uko dukora vyinshi niko n'ibiciro bigenda bigabanuka. Iyo iri muri izo ntambamyi. Hanyuma mugabo twibaza yuko ari ikintu turavye intumbero ya leta yo gushigikira mwene ibi bikorwa, twizera neza yuko aho turiko turaja ni heza, kandi turazi neza yuko uko Uburundi bugomba guha agateka tuzoshika ku ntahe yo kwikukira by'ukuri, hahandi tuvuga ati abarundi barashobora guteza imbere ibyabo, bagakora ibyabo, kandi byose bikagenda neza. Turizera yuko ibyo byose bizotinda bigatora intumbero. Ugaca twifuza ngo uno munsi nuko haboneka abadufata mu mugongo kugira ngo zintambamyi z'ibikoresho, zintambamyi z'uburyo zigenda zikemuka buke natwe dushobora gushaka umwimbu uhagije. Bino bikoresho ino mipira dukora abantu barayihurumbira kandi barayigura, nubwo banavuze ntibirazimbye, abantu benshi baraza kutugurira cyane cyane imipira yerekana amabara y'igihugu, bayigura bakayitwara hanze. Abo rero baradufasha ko yawutwaye bawubonye wambaye baca bamaze ati wawukuye he, bagaca baturanga. Twebwe ntituraronka uburyo kugira ngo dushore imipira myinshi hanze, mugabo bayitugurira bakayitwara hanze niba heza akatumenyekanisha. Rero twebwe ntituraronka ubushobozi bwo kugira ngo dushobore kugira exportation. Barayihurumbira, barashima ubwiza bwayo n'ubukomezi bwayo, mugabo ikibazo nyamukuru nuko twebwe turaronka isoko yagutse kugira ngo dushobore kurungika canke dushinge amasukursale canke ama point de vente mu ntara hehe. Turacarungika n'uburyo busanzwe nk'umuntu atuguriye kugira umupira uzomushikire biradusaba ama frais d'expédition. Mugabo izo frais d'expédition urumva ko zica ziva muri bwa buryo. Mugabo iyo tuba twaradufise nk'ama point de vente tuba tugenda tukadepoza ahantu bakaza bakaguriraho. Ubu turacarungika umupira umwe canke ibiri bivanye n'ingene umuntu yakomanze. Ariko iyo umuntu yakomanze myinshi twebwe turashobora kuyimushikanira aho yatumye bivanye n'igitigiri cayo. Mugabo navyo nyene turafise icizere yuko isoko izotinda ikaguka. Ubwa mbere ho icambere twibaza yuko gikozwe twoshobora gutera imbere nuko hoba kumenyekana gusumba. Ego hoba kumenyekana gusumba, kuko turibaza hariho nk'amashirahamwe mpuzamakungu ashobora kuza nko muri kino gihugu cacu. Twosaba yuko leta canke ubutegetsi budufasha bukatumenyekanisha, bakamenya mu Kayanza ibihakorerwa ndetse no mu zindi ntara bakamenya ibihakorerwa, ku buryo ata muntu ajuragirika iyo akeneye kumenya mbega ikidandazwa cakorewe batumenyekanishije twoca tworoherwa, kuko abatugurira buca baba benshi. Business Center irafise ihangiro yo kwigisha urwaruka runini mu gihugu, mbere mu ntara zose, kugira ngo abantu ntibasubire kuvunika baza kurondera umupira wacu. Kuko twebwe turose uburyo twoshobora gushinga ama point de vente mu ntara zose, ku buryo ataworinda gucumukura atumye nk'umupira ngo mari imisi ngahe utaramushikira yarisha amahera yiwe. Ihangiro rininiya yo kugira ngo urwaruka rwose rw'igihugu cacu abo bishoboka canke babikunze bashobore kwiga, kandi nabo nyene bashobore kwishingira imigambi yabo. Ko twebwe turabugururiye, twifuza yuko uwokenera kwiga wese turamuha ikaze akaza akiga kandi akiteza imbere. Natwe kandi bizodushimisha kubona urwaruka rwacu rwateye imbere byaduturutseko. Uwo dukenera Eden Business Center ifise icicaro hano mu Kayanza, aha ni hafi yo ni mu gisagara. Hano bahita kuri zone, burya ngaho impande yacu
aho bari bamenyereye harahitwa kuri PFR, ni ikigo c'abanyamyuga aho bigishiriza imyuga, ni centre d'enseignement des métiers. Rero murabona dufatanye n'ibiro vya zone Kayanza. Rero umuntu aje hano mu Kayanza apfa kuvuga ati nimuturangira ahantu muri Eden Business Center aho bakorera imipira, baramaze kuhamenyera. Murabona ko tumaze imyaka 7 dukora, abantu benshi baramaze kuhamenya. Rero kudutora ntibigoye. Hanyuma hariho inimero bashobora kuturonderako, ni 61 amajana 379 amajana 229, canke ukagira 79 amajana 379 amajana 229. Telefone z'amazuguru zose ziri kuri WhatsApp, kuvuga uturondeye biroroshe. Yego, turashimiye mwakoze kutugendera.